bitahise. Rero iyo ayo moko bagiye kuyashiraho, abazungu ntibaje sibo baje gushiraho amoko mu Burundi. Amoko mu Burundi yari asanzwe ahari. Abaganwa bari bahari, abahutu bari bahari, abatutsi bari bahari, abatwa bari bahari. Ikitari kihari nuku gushara novuga gute ni gukumirana, ivyo nta byari bihari. Noneho rero abakoroni bamaze kuza ikintu baciye komeza, baciye bagerageza gutandukanya y'umoko mu gukundwakaza bamwe kugira ngo bashobore gucreya definition mu bandi. Ivyo uzosanga kahise, uzosanga abantu bagiye bararonka amahirwe yo kuja kwiga, uzosanga barabaganwa n'abatutsi. Ivyo rero vyari abazungu bo bico bari umugambi wabo ko ari kugira ngo bashobore kutumbamwo amacakubiri azoha gutuviramo. Urabona ko yabaye. Jewe ico nzi kandi c'ukuri naho kwirirwa ndadondora ibitabo vy'abagiye baravyandika, amoko mu Burundi arahari. Ariko si amoko woronderera muri definition scientifique nk'iyo muri Guinée Equatoriale canke nko muri Cameroun canke muri Congo. Ikindi novuga gishobora gusa n'ico Rugambarara ariko aravuga, iyo bavuga ngo umwami yakubaza umuryango, nuko imiryango y'abarundi, iyo umuntu akubwiye umuryango automatiquement wacu ubona n'ubwoko arimo. Nta na rimwe uzosanga hariho umututsi w'umutare, nta na rimwe uzosanga hari umwezi, nta na rimwe uzosanga hari umututsi w'umubibe. Donc hariho imiryango usanga iza bagana, hariho n'imiryango specifiquement uzoza usanga irimo abatutsi. Serma harimo imiryango atari myinshi cyane ihuriweko n'abahutu n'abatutsi. Rero igituma umwami yabaza umuryango nuko umenya umuryango w'umuntu wacu umenya ubwoko arimo. Nukuri ikintu c'amadeba y'amoko, ego hariho abakunze kubivuga ko cane bakagerageza kwerekana ko atamoko ahari, ariko amoko arahari. Gusa amoko ntiyarakwiye kuba inzira yo kuduteranya. Icongera kuri ivyo nuko uko umuntu aremwe physiquement atari cyo cerekana ico umuntu ari mu buryo bw'ubwoko. Gusa iyo miryango niyo yerekana ico umuntu ari mu bwoko, mugabo ugiye kuvuga ngo waravye amazuru, aho uca usanga wihenze cyane. Rero muri make ico nuvuga nuko amoko mu Burundi ahari, kandi ntiyasizweho n'abazungu. Abazungu gusa baraduteranije bafatiye ku moko. Nico noshikiriza. Ego cyane urakoze Maître Clément. Kumbure Docteur uraza kugira ico bivuze ko, ariko kumwanya turega reka tubandanye. Nari navuze ko acakurikira Justice pour les nôtres, mais Justice pour les nôtres acakurikira ziri kunama. Ndabaramukije neza. Mwiriwe muraho murakomeye. Ego n'amahoro, namwe n'amahoro muraho? Ego turaho. Nari mfise akabazo gatoyi kajanye n'ivyo muriko muraganira bijanye n'ubwoko n'imiryango. Je rero akabazo kanje nashaka kubaza Docteur, ubukoko abantu bo muri bice vya sous-région y'iwacu bwavuye. Donc kera twarumva ko abarundi barafatanya mu kurwanya umwansi, ariko nashaka kumenya ko muri iya myaka ya kera abo bazungu bavugwa ko baduteranije, hari ahantu wigeze mwumva barakoresheje umupanga ku buryo twovuga tuti umurundi niho yabiboneye, umunyarwanda niho yabiboneye, umukongomani niho yabiboneye? Jewe akabazo kanje karako, murakoze.
ego cyane urakoze justice pour les nôtres ziri ku nama niwe yakurikira hama muri docteur hagire ico aca ababwira ziri ku nama mwiriwe neza Amahoro cyane murakomeye ndabaramukije mwese turahuye namwe murakomeye n'amahoro ego murakoze kumpa akanya jewe nagiye ndakurikira ibice bice ariko naringize ntireka ndabe ico nobivuga ko bimwe bimwe ica mbere ho nagira mvuge kuri iki kintu cerekeye imiryango canke amoko hagera yabajije ati ko iwacu atamoka akiriho numva baramwishuye ngo yego ntayakiriho ntibishoboka ivyo ko amoko atabaho abantu bakiriho ku isi erega ubwoko ubukura kuri so na nyoko kandi abantu tubona baguma bavuka donc ubwoko buguma buriho ubwoko rero nabwo kugira ubumenye umenya so aho avuka akamenya uwamuvyaye gutyo gutyo ushizemwo so aho avuka aho yavutse n'abo bavukana na bene so wanyu mugira ubwoko kubera imiryango iteranije icika ubwoko ico numva umengo twogifata uko kuko ntawe uvuga ngo nta bwoko buriho kandi abantu bakiriho bariko baravuka ari naco gituma bavuga bati honya bwoko kuko bahonya abahari ikindi naco nagira mvuge hari abantu bitiranya histoire yacu y'ibi birere tubamwo region des Grands Lacs bagashaka ko ibaho ngo kubera haruwa canke Jean Chrétien namba ari Jean Chrétien uyu abandika ibitabo bya histoire yacu bakagomba gukura histoire twagera turahererekana so na sokuru zagenda arabwira uwumuvuka ko umuvuga ko iyo bakayifuta ibyo bikunda gukorwa n'abantu bitwa ko bize cyane ariko bararenganya abantu bafise ukuri hariho ukuri kutanditswe n'abo bazungu kuko abazungu ntibariko bandikira abanyafrika bariko bandikira abiwabo canke abo basangiye umugambi kugira sintebe nagira mvuge nti titre yanyu mwavuga muti ingoma y'Uburundi yavutse ite ingoma y'Uburundi Uburundi ahubwo bwaje bute ko Uburundi buje ejo bundi hariho ingoma nyinshi cane zishingiye ku miryango iyo muriko muratandukanya rero histoire y'Uburundi n'iy'u Rwanda harimwo ikosa kuko abo bantu ni bamwe hagiye kwitwa u Rwanda hagenda kwitwa Uburundi ejo bundi ariko kera yari imiryango hari imiryango yishira hamwe ikagira ibyo bita roitelet umwami abami batoba biracariho i Buganda biracariho muri Congo hamwe hamwe no muri Afrika henshi rero iyo uvuze ngo Burundi utandukanije n'u Rwanda uri kurihenda no ku miryango utandukanije imiryango y'u Burundi n'iy'u Rwanda uri kurihenda ngacangira ko ngakosora umuntu yavuze ngo nta mutare w'umututsi abaho abatare n'abatutsi kuko ingoma ya Ntare Rushatsi yari ingoma y'abatutsi ariyo yavuyemwo ico bita dynastie ni ukuvuga famille royale aribo bitwa abaganwa n'abatutsi ariko bagiye barakurikirana mu ntwaro bitewe n'aho barongora baratinze bigenda kumera nk'uko bafise ubwoko bwabo ariko ni intwaro ni dynastie abaganwa n'abantu bavuka ku nda y'ingoma ni ukuvuga abavyawe n'umwami bihera kuri Ntare ariko imbere yaho yari imiryango y'ubwami bw'abatutsi ari ubwami bw'abatutsi benshi yagiye irabaho ahubwo twari kuvuga tuti Uburundi bwatanguye kuba Uburundi ryari kuko imiryango yamyeho n'ubiriho kuco abahutu n'abatutsi naco nta muzungu yakizanye yagisanzeho ariko arapima amazuru yayapima ayajana i Buraya ntiyayapima yazana i Burundi ko twe twari tuzinanye
turetse ko atari ico twapfa wewe aca agenda gupanga yuko aba batutsi bamunanira bamwankiye banse kumuyoboka arinda kubahonya acaja gupanga yuko aza kwifashisha abahutu kugira bice abo batutsi banka kuyoboka uwo muzungu. Abo ba Chrétien rero ivyo bandika barazi abo bavyandikira, ntibavyandikira abarundi, bo bariko biyandikira amacakubiri bazokoresha kugira dushike kwihonya bwoko mubona ryahejeje rifata mu karere Rwanda, Burundi na Kongo aharamutswa ingoma z'abatutsi. Nivyo nta kintu na kimwe abazungu bashobora kuduhindurira kuri histoire, turetse ko bazana amacakubiri hariya baca bayakoresha ngo bariko baratubwira histoire y'u Burundi. Nta kintu na kimwe abazungu bashobora kongera ko kuri histoire y'u Burundi atari division n'amacakubiri. Murakoze. Urakoze cyane, murakoze. Docteur, twaronse abatunganiye ari Justice pour tous, hariho kandi imiko yawe umengo irajwangare, sinzi ibitagenda neza, sinzi ko n'abandi batabumva nk'uko ndiko ndavyumva. Nitukumva neza. Ntimuriko muranyumva neza? Muranyumva neza? Oya n'ubu ijwi ryawe umengo urasaraye. Ego, nari mpejeje kuvuga yuko hari bari bahejeje kubaza ibibazo nuko twunganira, sinzi ko hari ico mwobabwira. Inyuma hariho witwaze none Chayenzi nawe mwejeje kugira ico mubashikirije, abo arashobora kuca nabafata umwanya. Docteur, murakoze cyane. nagore kuba umu intervenant wa nyuma, sinzi koko yumvirije ivyo nashikirije, haba ibijanye n'ivy'u Rwanda, ibijanye n'abo bazungu banditse baje guhindura ibyacu, nivyo twamye tuvuga. Ariko ahanini nifuza kugaruka ku ijambo ubwoko. Aho natangura mvuga nsigura ivy'ubwoko, nabanje kuvuga ko aho twihenda cane ni kuri definition na traduction abo bazungu bagize badushira muri aliénation identitaire, kubera ugusigura ukutariko uko abarundi kera babona ubwoko tubifashe kuri la traduction yayo, variété, sorte ya classification, niho mwomenya neza ko hari ubwoko bw'imibereho, ubwoko nkomoko. Twasiguye ubwoko nkomoko icyo bivuga, ni ntawuza kubishyira hamwe, bimwe ukabyita ubwoko nkomoko, ibindi simenye uko mubyita. Guhindura icyo nokwita la hiérarchie des identités, guhindura la hiérarchie des identités byaratumye tuja muri aliénation identitaire. Ahejeje kuvuga ati umwami akubaza umuryango ntakubaza icyo waraye uriye, kuko aho hambere kera gutanga ubutegetsi bwava ku miryango, bwava ku bwoko nkomoko, ari inkomoko ya royaume warimo, n'ijambo roitereje sindabikunda cyane kuko riva muri abo bazungu nyene, umengo abami peu importe territoire batwara uko yangana. Le prince de Monaco, il est prince, ari hejuru kumwe n'abandi, ariko hatwara akantu gatoya. Iwacu rero ngo ni roitele, ngo bari bafise ingoma, yifise ingoma, ufise amatribu yose kwerekana yuko koko uri umutware w'ukuri. Rero ibyo byose byagiye kuduhindura, nibyo twari dukwiye twese kuvugira hamwe, ubwoko tukamenya icyo ari cyo. Niyo rero mvuze ni ubwoko, umwe akavuga ati ubwoko burahari, ni ubwoko bw'iki? Ubu ni ubwoko bw'inka burahari, ubwoko bw'ibiharage burahari, tugiye mu by'abantu ubwoko bw'inkomoko burahari, ubwoko bw'imibereho burahari. Ariko tugaruke
duhindura iby'umuzungu yubatse ashaka ko dutana, tugaruke ku by'abakera uko byari bimeze. Efectivement yavuze ati uwo mupanga ntiwari uhari, waje gute? Ndabwire yuko ubwicanyi bwa mbere 1959 bwatanguye umuzungu ahari ari watwara. Nicyo gituma bayita revolution assistée. Nujya Jean Paul Harwa akanabyandika akabyemanga. Nta titre yanditse kuri Burundi kuko ibatsinzwe mu Burundi, yanditse ati souvenir d'un combattant d'une guerre perdue. Iyo guerre perdue ni iyihe? Yari guerre y'abarundi? Yari guerre y'umuzungu ashaka gukomeza aducanganya, adutwara. Aha niho dukwiye gutahura neza yuko dufise akazi gakomeye ko gutahura neza uko Uburundi bwari bwubatse aho hambere. Simuze ko hatari habuze akarenganyo n'ibindi, ntabwo yari paradizo, ingwano zari mu miryango, kandi imiryango yose yaraterana, hari haba yabamwo abahutu, abatutsi n'abatwa, baba bari hamwe bakagwanya uwundi muryango. Niko byari bimeze. Kagere yavuze ngo ni umwenengwe, aho benengwe b'abahutu n'abatutsi baragwana n'iyindi ntara n'iyindi Royaume, bari hamwe. Niko byari bimeze. Dufata abanyagisaka n'iki aho hambere, aho tuzi iyo miryango, izo nkomoko, aho zari ziri zifise ingoma n'amazina y'ingoma zazo, mwashaka nzoyabaha nka yose. Abo bari kumwe, barwanira kumwe. Rero icyo dukeneye gutahura neza kugira ngo tuve muri ibi twagiyemo imyaka 50 batwubatse ukutariko, baduhomye ko ibi bitari byo, nibyo dukwiye kugira tukabitahura umwe. Rero ni ukugaruka hanini kuri iryo jambo ubwoko, turitahure neza icyo cyari kiri kera, uko cyabaye ku bazungu, nuko abarundi bonyene bakigize politike. Kare Frank Espoir yavuze ijambo ngunda gukoresha, les tutsisans, les hutisans, ni politike. Kuko tugiye mu bwoko bwa kera, ninde yoba ciyita umututsi afise ubusho bw'inka azaragaba, umututsi afise intara nyinshi azaragaba, umuhutu aza gusaba izo nka akaba umuhutu wa naka, ntabwo umuhutu mu bivange. Ivyo nivyo byari kera, ariko kubera iki tubigaruka n'ubu? Dukwiye kuja sur un autre niveau, tugashyira entre parenthèses ibyo twabayemo tumarana kandi tutari tumarana. Nyaho nagira cyane kugaruka kuri iryo jambo ubwoko. Ndabasaba nti no muri hiérarchie des identités za kera, muvuye kuri identité umurundi, haza ubwoko nkomoko, hama hakaza ubwoko bw'imibereho, etc. Intara y'ikibyo. Urakoze cyane. Ndagira sabe aka reaction hose gatoyi ubukozi. Murakoze cyane. Iyi theory bakunda gukoresha ngo y'abatutsi ngo nukubera inka, ngo ivyo bintu n'ukuri turakwiye kuvugisha ukuri, kuko iyo bagiye kwica abatutsi mu bahonyabwoko turimwo kuva 59 gushika uyu munsi, ntibabanza kubaza ubusho bw'inka ufise. Ibi bintu simbona n'igituma tubitebako, kuko ni ibintu bizwi, biraho, turazinanye kuva i Rwanda gushika Kongo, turazinanye. Ntushobora kumbwira ngo umututsi ngo ni inka, ntibishoboka. Kandi hari inyigisho zadutse zo gushaka gucurika histoire, bavangatiranya imiryango, bayicurika bayicuranura. Iyo bagiye guturira canke kurya abatutsi, nta nka babanza kuja guharura. N'ukuri uko birakomeretsa abantu iyo umuntu ariko arabivuga uko. Mu gihe vyamaze kuba, tukatuzi ko iyo miryango ibaho, ikaba hariho umugambi wo kubahiga ngo babice babaheze, ntushobora gusubiza inyuma ngo uvuge ngo batutsi ngo n'ubusho bw'inka.
ntibishoboka, ivyo nitwobisabirako. Canke amajambo yo kuvuga ngo tukicana, nta kwicana kwabayeho. Hari abantu bigishwa bagashira mu ngiro inyigisho zo guhonya abatutsi, abatutsi bamwe barivuna, abativunye naho hakaba inzego z'igisirikare canke iki zigahagarika ayo majenoside. Iryo jambo ryo kwicana ni ukurihagarika, tukamenya kiyafekwa. Hanyuma ivya etni navyo turazi ko bidakora mu Burundi no mu Rwanda, kuko iwacu dufise ubwoko, ntidufise etni. Etni ni ukuvuga ko twari kuba tutavuga indimi zimwe, twari kuba dufise ibintu byinshi dutandukaniyeko. Twebwe n'ubwoko, kandi niyo jenoside yacu ni ihonyabwoko sama etni. Nukuri ico nagomba kugera ndakivuze ko kirababaza iyo utawe kuvuga ngo umututsi ngo nukuvuga ngo inka. Iyo bagiye kwica abatutsi canke abaganwa ntibarinda kubaharuza inka. Nico nashaka kuvuga kandi kirababaza. Murakoze. Umbabarire gatoyi kuri ico kintu, nibaza ko utantahuye neza. Iyo ndi kuyi parti twazanye ngaha, iparti yerekeye gutahura neza ku kahise kacu uko izo nsiguro zari zihari. Uko vyaje ubu ntabwo ari vy'inka n'ibindi, ariko ntibyigeze bihinduka. Dr Rugambarara, ntibyigeze bihinduka. Abantu bagumye ari babandi, hahindutse inyigisho zisanga habo bantu zibakoresha ibyo zishaka kubakoresha. Abantu ntibigeze bahinduka, turetse ko hari umuntu ashobora kuvuga ati ndahinduye ubwoko, ndagiye muri ubu, nta kibazo bitwaye. Igikuru nuko atobukoresha mu kwica canke ngo yicwe kubera ubwo bwoko bwiwe. Nta kintu kimwe cyahindutse sur le plan humain. Sur le plan humain, rien n'a changé. Mugabo wazanye ivy'inka, ndakubwira nti ivyo vy'inka ni vya kera, periode avant yuko umuzungaza, sivyo? Ubu hari ibindi, hari idéologie d'exclusion et de génocide. Iyo tuzoyishikako dushitse kuri ikibazo cyavyo, kuko ibibazo biba byinshi ndiko bisukiranya vyose. Nico gituma twashatse kugira parti ya mbere, gutahura neza umurundi, umunyarwanda, umuntu wo muri aka karere yari iki. Nico gituma navuze gitara. Aha nta bahistoriye bari bwabazanire gitara canke kirwa. Ibyo byose ni ibintu dutegerezwa kumenya ibyo ari byo, twimenye neza l'état normal y'abarundi muri civilisation yabo, kuko harimo n'amavaleur yarimo n'ibindi byose. Nous devons être fiers de notre civilisation, nous devons être fiers de nos états avant qu'ils ne soient détruits dans tous les sens. Kugira ngo dushobore gukira, tutegerezwa kumenya l'état normal twarimo, ingene abantu babana bari bafise iki. Ni kubera iyo mipanga iyo cumu bari bafise ritaja guhonya abo basangiye intara. Ndanezerewe cyane kuvuga ati ubwoko etni sico kimwe, tout à fait nivyo naguma nensisako. Ntiturishire hamwe ibintu bitari byo, ariko tutahure icyo twari turi, tumenye ingene twasambutse, tumenye ingene dushobora kwiyubaka gushasha, dufatiye ku mavaleur abarundi bari bafise, akabafasha kuguma bari mu mahoro. Ahubwo bakabura n'Uburundi bagashiramo n'indi miryango ikabana neza, ikemera umwami umwe, ururimi rumwe, murakoze. Reka kumbure tubandanye, turabona tugana ku musozo w'ikiganiro. Mbabarira nihagera. En fait nashaka gushibira ziri ku nama, aravuze ibintu kandi naho umutumire wacu nawe yagerageje kubyishura, ariko nashimye ko yashoboye kudoma ku rutoki. Burya rimwe na rimwe muri ibi biganiro ntitudoma ku rutoki ku bintu bituranga cyangwa bitugirira nabi. Yashoboye kutubwira effectivement yaba ayo maiti nitwita atavuga ururimi rumwe, twari kuba nk'abanyankore n'abaganda hariya muri Uganda, ugasanga turatandukanye no mu mibere yacu. Mais icyabaye muri ibyo bihugu nuko on s'est mélangé, c'est-à-dire il y a eu une partie qui a pu prendre davantage sur l'autre, de telle sorte que uno munsi iyo tubiravye neza nicyo gituma tudashobora kubitandukanya. Ariko ndashimye ko ziri ku nama yashoboye gufata ijambo akavuga neza. Écoutez,
il y a des tutsi il y a des hutu si umuzungu yazizanye tureke ko ibyo bintu tuvuge none aba ntibobana tuzinanye neza tukabana mu mahoro. Merci beaucoup. urakoze cyane Hagera. Kumbure ku nyigisho nahawe ni ikibazo cyo gutahura izina umutu mututsi canke ayo materme yavuye he asigura iki. Kumbure docteur yagerageje kubitubwira kenshi bivanye n'inkomoko y'imibereho ico umuntu yakora. Kumbure uko byari byifashe kera mbere yuko umuzungu aza. Twahinduye gatonya turabona twataye sujet y'ikiganiro. Ivyo turiko turabaza byari kuzogaruka mu kiganiro gikurikira, kumbure twoshira ku munsi wa mbere ukurikira, ariko reka tuhe umwanya Rukuki Germain, ndabona ari ku murongo. Zenon Chayinzi yavuye ku murongo, ni yagaruka turaza kumuha umwanya. Inyuma ya Rukuki haca hakurikira Rumata. Yego nabo bamaze gusaba umwanya, mu nyuma kumbure turashobora kuca tusozera ikiganiro. Rukuki Germain. Rukuki Germain, yego mwiriwe neza. ari kure ntitumwumva neza. Muriko muvugira kure ya micro, kwegera gatonya. Muri un peu kure gato mwo kwegera mukegera. Mwograba mukegereza kajya ka microphone ka écouteur kakabegera ko muriko muvugira kure, umengo ni muri salle. Ego ubu twari tumumvise mugabo harimo amaparasite. Okay, ubu sava. Ndabona ciye ava ko. Allo? Ego ubu turakumva neza cyane. Ubu ni sawa. Murakoze cyane murambabarira, nari nashizemo ama écouteur ngani yo ariko arabitera nayakuyemo. Ego men reka simpave ndabatevya deja, umva akanya maze kara ni kanini. Rero reka ngire ko mbaza ibibazo. Je nari mfise ibibazo bijanye Uburundi ngira buramaze ibinjana byinshi buhari. Hanyuma nzeye ngira twe tubayeho ku kintu gisa na tradition orale. Ibi byo kwandika n'ibyazanywe n'abazungu rero navyo bitanguye vuba. Nashaka murazi yuko muri tradition orale harabaho deformation de l'information de l'histoire uko hagenda haraca imyaka, kubera uko abantu bagenda barahanahana baribagira, harajamo kwibagira, harajamo ko uwufise ukuri yabonye ugasanga ntakiri hafi. Ivyo vyose bikajamwo ugasanga l'histoire higeze ntikiri yayindi kumbure. Nashaka kubaza Dr Rugambarara ibi ariko aradushikiriza icizere c'ukuri abihereza kigera hehe, kiri ku rugero rungana gute, ngira en terme de pourcentage agerageje kwestima est-ce que nzeye les pertes zishobora kuba zagiye ziraba zingana gute, kugira ngo dushobore kugira tuti ibi ariko aradushikiriza kumbure l'histoire dufise uko tuyifise ubu nuko yari iri à l'original au départ. Est-ce que nuko yagiye irakurikirana
uburya urugero iriko iyi izi information l'histoire biri ku rugero rungana gute agerageje kwestima. Hanyuma ikindi yotubwira mbega ibi vyo kwihutura no kwitutsura biza gute, vyazananye he? Mbega iyo umuntu mu muryango yihutuye canke yitutsuye, mbega umuryango wose wagirako uhinduka, vyagenda gute? Hariho nk'abo usanga bavuga ngo bariya ngo nabihutuye canke nabitutsuye, ibintu nk'ivyo. Mbega bivuye kuri volonté y'umuntu umwe mu muryango, mbega n'abandi bose baca bagirwako bahinduka. Hanyuma ikindi kibazo mfise kigira gatatu ni ica Tanzania. Mbega ndashaka kubaza, mu Burundi baravuga ivy'ubwoko no mu Rwanda, kumbure n'i Congo mbona biriko biraduga cane muri iyi misi, mugabo umenga i Tanzania ntavyo ndumva. Mbega burya muri Tanzania hari ubwoko buriyo? Murabona ubwa mbere hatanguyeho ibintu vy'ingoma, hanyuma turabona amateritware nka za Bugufi zari ziri kuri teritware ngira ngo y'Uburundi, mu nyuma zirahunguruzwa zigenda muri Tanzania. Hanyuma kandi abantu bari ari iyo miryango yari isanzwe iri kuri iyo teritware yagumyeyo. Hanyuma ubu ikaba ari abatanzaniya, niko twobifata, niko ngira birinda kuba biri. Mbega abo bahindutse iki? Nimba harimwo imiryango y'abahutu, harimwo imiryango y'abatutsi, mbega ubu niko biri, n'abahutu n'abatutsi bari kuri iyo teritware ishobora kuba yegukiye Tanzania. Mbega imbere yuko n'ivyo binaba, mbega ibi vy'ubwoko nimba muri Tanzania bitari biriyo, biterwa n'iki? Ubwo ntivyoba biva kuri politike y'abakolonije ibi bihugu vyacu, ko hariya bari Abongereza, hano bakaba Abadagi, bakaba n'Ababirigi, hanyuma tukaba tubona Tanzania atabiriyo, naho kandi imiryango yari isanzwe ihari nk'uko yari iri mu Burundi. Mwe mubiha insiguro iyihe? Murakoze. Ivyiyumviro n'ivyo. Murakoze. Ibibazo ushikirije n'ibibazo bitomoye neza. Ku bijanye n'ivyo ndiko ndabashikiriza, ubu bushakashatsi ndabumazemo imyaka myinshi, sindi umu historien, ariko kuva nahagaritse la politique active nagiye kwiga Uburundi, kuko nukuri ibiriko byabaye mu Burundi sinabitahura neza. Nashatse rero kugenda kwimbika, niho nazanye iyi ngwara turwaye yitwa aliénation identitaire. Nabiko abantu botahura ko turi muri aliénation identitaire, tumenye civilisation yacu ko yari imeze nuko yasambutse, kuko tudakize aliénation identitaire bizotugora. Naho muvuga ati kudoma k'urutoke muhutu mututsi ariho muri iyi myaka y'ubu, muri ibinjana by'ubu, tutabivuyemo bizotumarira iki? Ibikomere byari bihari, niho nagira nti ikiganiro kizokurikira tuzoshimikira ko kukungene twasambutse n'ingwara yindi igiye muri idéologie d'exclusion et de génocide. Nicolas Mayugi yasiguye neza
tuzoyishikako tuvuge nyene ingene aho vyavuye n'igituma iyo mipanga yatanguye gukora n'ibindi byo tuzobishikako. Ariko ivy'uno munsi twibange kuri iyi alienation identitaire n'ingene uko abarundi bari bameze muri ayo ma identité yabo yari ahari, ariko bo baha insiguro zabo bwite atari izavuye ahandi. Rero le pourcentage ushobora kuguha même par rapport yabo bakurikiye ibitabo banditse bakurikije ibyabo bazungu banditse kuva kuri Hans Meyer guca kuri gushika ngaha kuri Jean-Pierre Chrétien, icyamfashije cyane nuko nari mfise umuvyeyi yatanguye kubinsigurira nkiri muto, hanyuma naho nava muri politike niwe natanguye gusaba ndagusavye nyereka abantu bashobora kumbwira ivy'Uburundi koko. Rero yaranyeretse abantu bashobora kubimbwira, naho yanyatira hose byose bitari bike yarabinshikirije. Ingorane Uburundi bwagize twasanze ari uko turavye nko mu Rwanda bo bashoboye gutora neza ibya kahise kabo kuturusha twebwe, nuko bobo abo bita abiru natwe mu Burundi tukita abanyamabanga. Abiru umwami Musinga yarashoboye kubanyegeza, abazungu b'ababirigi ahanini bashaka kubakuraho kubazimanganya kugira ngo ako kahise kabo batigera bakamenya. Iwacu abanyamabanga barabakuye mu bambere ni naho vyakuze bakaza kwitwa ngo n'abahutu, ariko aho hambere mu banyamabanga bari bakomeye cyane mu bijejwe amabanga y'igihugu, mu bijejwe intwaro y'igihugu. Abo rero baragiye barazimangana. N'aba ba historien banditse ahanini ntiwibaze ngo barashoboye gutora bamwe bari kubabwira ivyari bihari, kuko abo hambere hakera naho batandika barahanahana mu majambo amabanga koko y'igihugu. Abo nibo bari gushobora kutuserurira neza ibyo bimwe nashoboye kuronka. Ibindi byamfashije ni gusoma ibitabo byo muri ibyo bihugu bindi. Natanguriye mu mabiblioteki yo muri Tanzania no mu mabiblioteki yo muri Nairobi. I Makerere nabironka par internet, ariko aho i Nairobi, Dar es Salaam hoho narashoboye gushikaho ndaronka bimwe. Ubu hariho ibyo bandika hariya ku bijanye n'imbibe zacu, nk'uko nuvuga nti intara ya nyuma Ntare Rugamba yagwanye nayo ntashobore kuyitsinda ni intara y'Abasukuma kuri Lac Victoria, Mwanza, Bukoba no kurenga hirya. Iyo dutsinda iyo Abasukuma, Uburundi bwari hafi gushika kuri Ocean Indien. Nk'ivyo nta ba historien bavyanditse, ariko muri ivyo bitabo byo muri Tanzania narashoboye kubisomamo. Rero nico gituma nshobora guha pourcentage nini ku bijanye n'ivyari vyanditswe soit n'abazungu n'abo badisciple babo, entre 60 et 70% n'ukuri novuga ko bigera ku kuri. Ariko uko mu masoma niko ndonka n'ibindi mu minsi iri imbere, mu myaka iri imbere, kumbure nzosohora igitabo. Hariho abansaba gusohora igitabo, nkababwira ntoya, ubushakashatsi ntibura kwira neza aho numva koko nashikanye ivyo mbona bifise logique, kuko no kugira histoire no gukurikiza
ibintu bya logique ari usanga bijya bya mitubantu nabo ata logique irimo. Ku kijanye no kwihutura, aha rero kwihutura naho nyene haraza kuba amapolemike kuko aho benshi ntibabitahura, nk'uko nababwiye kare yuko ari ubwoko nkomoko n'ubwoko bw'imibereho. Ubwoko bw'imibereho urashobora kubuhindura, ariko ubwoko nkomoko ntushobora kubuhindura. Rero ibyo byo kwihutura mukabishyira ku miryango sivyo, ntibikunda. Kandi uko kwihutura by'ibi bya vuba, aho abazungu batanguriye gushiraho amakarata, niho uwo yasaba kwihutura, asaba umuganwa agashikanira bakagira n'iminsi mikuru n'ibindi, byavuye kuri aho baronse amakarata yanditswe ko uri umuhutu uri umututsi. Aho hambere nk'uko nabivuze kare, umuntu yirahira umuryango. Jewe umwana w'abenengwe nuze yavuze ngaha, ntiwashobora kwirahira ngo jewe mwana w'abahutu cyane jewe mwana w'abatutsi, je suis désolé. Ni umwana w'abenengwe, umwana w'abahanza, umwana w'abajiji, umwana w'abahinda, umwana w'abenengwe n'ibindi. Rero ibyo byo kwihutura byaje muri iyi myaka ya colonisation, niho byatanguriye kuko bikamukomera. Ni naco bituma bavuga ngo mu 26 mu 31 iki, kuko aho babigize mu kivunga bavuga ati kandi byavuye ahanini ku muganwa Karabona, kuko aho bagenda mu kugira amanama yuko batanguye gushyiraho amakarata y'ibi n'ibi, we yashitse abwira abatware biwe, bamwe bari arabajiji arabahanza, mu batubwiye yuko mwe muri abahutu. Rero jewe navyanse, mwese mukunda abazi ngene mutwara neza, meze neza nta kibazo. Ubu rero ndabagiza abatutsi by'amuzungu naje kwimena n'akazi kiwe. Naho byaviye byo kwihutura ahanini, ariko aho hambere nta byariho. Umuryango nk'ubwoko bawuhindura, ariko ubwoko bw'imibereho urabuhindura. Ibyo birazwi ntawo bihariye. Muri Tanzania naho murambabarira ntabaciriyemwo nje mu kiganiro ngira nteba ivyo by'aba 26 na batranteye bishobora kuba byancitse nimba mwari mwabigize ico mubivugako, arico mwobimbwirako. Murakoze. Nivyo nariko ndavuga yuko abavuze ngo mu 26 nabihutiye muri 1926, kuko niho batanguye gushyiraho amakarata. Nakubwiye ko ahanini byavuye kuri Karabona, niwe yabitanguye, yavuye mu nama ati je ivyo muzungu ariko arambwira sindabitahura, ngo bise abahutu mwese kandi mwe muri abatware mutwara neza niki. Rero arababwira ati je navuye ko muri abatutsi nyene, muri abatutsi byaheze. Ntacavuga bihutuye muri 1926 ko babakuye kwiyo karata y'ubuhutu. Niho rero no muri 31 naho nyine babaye mu kivunga, bamwe bavuye, bamwe batanguye kurungika abana babo yasiriza n'ibindi, kubera abaganwa babafashije. Nabo bavuga ati mwihuture, ntibakomeze babita murabahutu kandi atari byo. Nibyo reka kuri Tanzania. Ego yarakubajije iby'amoko muri Tanzania, sinzi ko uwo mucira ku mayange umwanya muto cyane. Muri Tanzania ayo moko y'imibereho yariho. Ubwoko nkomoko turavye abari mu Burundi, abafise amazina akomoka muri izo ntara, turafise abanyabugufi ubu bita ibuhangaza, ari izangara n'ahandi n'abanyabugufi, hari abanyabugufi Burundi. Turafise abashubi
abashubi muri Tanzania, abashubi Burundi, turafise abahinda, turafise abashingo nabo nyene bari bafise intara hariya, turafise abaha, turafise n'abajiji. Abo nibo buzuye hariya muri Tanzania kandi harimwo abahutu n'abatutsi. Aho aho twagenda Arusha muri Fondation Nyerere twarasanzeyo abantu benshi bava ibugufi, bava ibushubi, twavugana ikirundi nk'uko tuvuga, kandi ugasanga n'imiryango ni imwe. Rero uko byagenze muri Tanzania, abahutu n'abatutsi byariho, abatwara n'abatwarwa byariho, ariko si kubera abakoloni n'ibyo ngaho iwacu bari bikomeje cyane muri Tanzania. Ababishatse kubikomeza cyane bari abatwara muri icyo gihe, muri ayo maruwayume yari ahari yiyongoye cyane, bayongoye ku Burundi kubera la convention ortsmilinaire. Ariko politiki yo muri icyo gihe ya Nyerere yarashatse yuko ibyo bintu bitaba. Rero yarabikoze ko cyane, aragabanya intwaro z'abatwara muri icyo gihe z'abatutsi, arazigabanya, abagira nyine des citoyens. Ikindi yagize gikomeye cyane ni uko muri politike ya administration yiwe yarahinduye abantu abaheza amashure ntibagenda gukorera iwabo, baca bagenda gukorera mu zindi ntara, bakimeranja, ugasanga uwari mu bushubi agiye mu wacaga arongoreyo, birahera. Mais tout simplement c'est la politique nationale de cette époque-là. Ni nk'uko yabigenjeje kugira ngo indimi z'aho hantu par rapport au Swahili ntizaronse point nininya, igiswahili kirazirengera. Kuvuga ko iyo hari politike nziza badomye ku rutoke ikibazo kihari, bakabikimenya neza, barashobora gutora solution, bahageza bakabana neza. Ibyo rero hariya n'ukuri ntabihari. Urakoze cyane Dr Alphonse Rugambarara. Tugeze ku mwanya wa nyuma, ikiganiro n'akavaziko ni ikiganiro gitegurwa n'itorero Burundi, gishikirizwa na Remisha Magazine imisi yose kuwa mbere kuri Space igihe cy'isaha 2 amasaha y'Ubujumbura. Ariko mu kusozera kino kiganiro navuze yuko Rumata yasabye umwanya, ni nawe tugiye gusozera ko kino kiganiro afise icabaza canke ashikiriza. Rumata, ndabaramukije. Ndabaramukije cyane Magazine, ndanagushimiye ku kiganiro muri kuduha, kiraryoshe. Ndanasohoje Dr Rugambarara, ariko munyemerere mbanze ndamutse kandi mvuge ko nishimye kubona Rukuki ngaha Germain pardon, nukuri ndabasohoje cyane, birangyoye ko mwafashe ijambo. Ubwa mbere ndabumvise kuva muvuye mwavuye, ariko byanshimishije cyane. Ndabasohoje. Murakoze cyane. Yego. Ndabasohoje nanje. Yego. Hama je nafise ibibazo bibiri, bitatu. Icambere nicerekeye mu mbabare, sinzi en fait jewe ibintu by'amateka ntabyo nzi, cyari muto ndi kwiga. Urumva akabazo kakuje mu mutwe uhita ukiriza urutoki, muratubara mwumvise bitari muri topic, ariko ngira ni bimwe. Ikibazo ca mbere cari yuko shaka kumenya, kuko numvise bavuga ati umwami Ntare Rushatsi ava ahantu hitwa Ibuha, n'umuhanza ca umuhanzi, sinzi ibintu nk'ivyo. Nashaka kugira ngo dusigure neza ibyo ari byo, ko numvise deja muvuze ko yoba afise inkomoko canke yo bava, uko numvise ziri kumwe nama abivuga ko yo bava mu Rwanda. Donc nashaka mu bihuze canke mu binyomoze. Hama icya kabiri, Dr Rugambara yatubwiye ati abarundi barafise akazi kenshi gatandukanye, ngira yashatse kuvuga ubuzi bapo, uvuga ati ni umuganga cyangwa ni umwarimu cyangwa ni umusirikare. Namambaze abarundi bakora akazi ko kurwanira royaume, sinovuga Burundi kuko numvise ntibwari
royaume bari bande kuko turazi abacura turazi aborora imiryango je veux dire turazi abarima n'ibindi hama bacungira imbibe bagacungira umutekano abarundi canke imiryango iyo miryango ni iyihe ndashaka muyitubwire muwamukoze kuko iyo tuko turaraba ikindi ca gatatu ngiye kuvuga ni ikibazo ndashaka mudusigurire iyo bariko baravuga ngo renirotike ngo rebantu sinzi ko ariyo space mwaduteguriye kubivugaho namwambaze kuko bakunda kuvuga ngo renirotike n'abatutsi ngo rebantu n'abahutu ngo renirotike ngo bavuye Ethiopia Egypte mwamye mubivuga ngo rebantu ngo bavuye ngo muri Cameroun je pense mega na Chad si je me souviens bien kaca nibaza nti iyo two turumva abantu kuko jewe ça m'intéresse kuko iyo two turumva abantu bavuga ngo par exemple muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bavuga ngo abanirotike nibo two turica ngo two tubasubiza iwabo ngo muri Ethiopia none nirotike twumvamo ijambo nile rebantu Cameroun tuzi ko ataniririyo none abari iwabo ni bande kuko nili iri mu Rwanda nili iri mu Buganda iri mu Burundi iri muri Tanzania je sais pas ndumva renirotike nabo rebantu canke ni za propaganda nyene abantu batwigishije ifo ko mudusigurira hama kanyuma nticari ikibazo nashaka ndamutse mzeze no mushinga ntahe zeno nabona akanya turamutse afuma ariko ahereza kuvuga ijambo mwamudufashije mutama zeno mushinga ntahe murakoze murakoze sinzi ko Frank yoha ijambo zeno niba nshinga ntahe zeno sinzi ko yofata ijambo nk'uko babisabye noryoherwa nanje kumwumva muraka reka turindire agaruke ku murongo asubire aduge sindiko ndamubona mu ba participant kare yari yasabye umwanya reka turindira abanza agaruka ariko kumbure murashobora kuba muramusubiza kuri ibyo yarabajije kurindira ko zeno nicaye nzi agaruka murakoze cyane ibibazo abajije n'ibibazo bikomeye ariko kuri ntare rushatsi twagashizemo gatoyi hari ikibazo nyamukuru kutahura koko inkomoko ya ntare rushatsi nuko hari version nyinshi version tuzi ni zibiri ariko amaversion nashoboye kubona ni amaversion ashika kuri 7 ayo maversion yose ico twabonye nabo twabikoranye ko nuko kuri ya materitoire twamye tuvuga ya royaume imbere yuko Burunga iba Uburundi bwa Nyaburunga nuko bose bafise version yabo ugiye mu Bushubi usanga bafise version ugiye Buha usanga bafise version ugiye aha mu Rwanda usanga bafise version ugiye aho za Nduga na Bungwe umwe wese no mu Bugesera na Gisaka usanga bose bafise version kubera iki kuko aho hambere umwana w'umwami bamaze gutora ko azoba umwami ahenshi ntiyareregwa ahibwami bamurerera kuri senge wiwe rero uko twatahuye muri ayo materitoire yose kubera ya miryango yamishaka yuko iba mu mahoro barahana abageni ugasanga umwami atanze mushikiwe muri ubu bwami n'ubu bwami
aho rero aho bavuga hanini yarerewe umwanya utari muto ni kwa Mashira, umwami wa nyuma w'Ababanda Hinduga, ni kwa Nsoro w'Ibushubi, no ni Buhinda aho Ibuha. Ayo niyo insiguro nyamukuru twasanze, ariko dusanga yuko zitatandukanye hanini ariko ziri complementaire, kuko yava amaze kwiga bimwe akagenda ahandi n'ahandi. Igikomeye ngaha ni ugutahura ko uwamwigishije aho hose ibinini byo gutwara ari Mitimigamba. Muri histoire, abakurikiye ibya histoire ku Burundi, iryo zina si ubwa mbere baba baryumvise rya Mitimigamba. Kuvuga ko yoba yari umuhanza aho no gukwegera ku bintu, uko aha nosigura cyane nuko umwanya wo gusigura imiryango n'ico yakora ntitwawuronse, ariko nimwamushaka tuzogenda ku muryango umwe tuwusigurira uko yari imeze n'ubuzima bari bafise aho hambere. Mu vyerekeye insiguro ya mbere ijanye na histoire ya Ntwero na Jabwe na Soro, kandi tubona ko ariyo yari ifise insiguro nyayo, kubera ahanini iryo zina rya Nsoro urisanga mu ngoma nyinshi zo muri aka karere, ariko iryo zina bararihagaritse kuko babonye yuko abami barironse bama batera ibibazo aho bari hama Mitimigamba n'abanyamabanga abiru bafashanya bararikuramwo bazana izindi siguro. Rero iyo niyo ya mbere twovuga y'insiguro ishobora kumvikana, ukuntu bahagaritse izo dinasti za kera bakazana iyo yindi nshasha yatanguranye na Ntare Rushatsi. Aho mu Rwanda naho turazi Ruganzu Ndori nawe nyene yoba yarigishijwe na Mitimigamba aho Ikaragwe. Rero ivyo nivyo vyerekana yuko iyo nsiguro yoba ifise plus de pourcentage yo kubayo izindi ziza Karemera ava mu Rwanda, canke zivuga yuko ari umuhanza yavuye mu Buha. Ivyo vy'abahanza nobi harira ko gatoyi, kuko mu bushakashatsi nashoboye kugira nasanze uwo muryango w'abahanza urimwo mu miryango yo mu Rwanda, cane cane aha mu Bugesera, mu Bahondogo. Nico gituma usanga hariho abahanza bitwa abahanza Bahondogo canke abahanza Bahiza, n'ayandi masubdivision yabo arahari, ariko abari bakomeye nabo bahanza Bahondogo, bikerekana yuko ahanini bari proche y'umuryango watwara i Bugesera ari umuryango w'Abahondogo. Kubashira muri Ibuha nukuri sino jana navyo, kuko sivyo nabonye. Ariko dufashe bijya vya Ntwero bavuga yuko twovuga uwavyaye Jabwe na Nsoro yoba ari umuhanzakazi. Bigaca biduha n'insiguro ku bijanye n'abarera abami, aho twita mu Gifaransa les nourrices, babaha ibere ari abahanzakazi, kubera iyo histoire ya Ntwero ya kera. Nico gituma abahanza bari bafise ikibanza gikomeye mu banyamabanga muri ico gihe. Iyo niyo nsiguro nashoboye kuronka
iyo yibuha mpa pourcentage ntoyi kandi noneho nkayikuramwo ibyo bindi byasigaye bibiri ifise pourcentage nini kuri jewe niyo ya Ntwero Ntwero n'abahungu biwe intwaro yananiranye hanyuma abafashije kurera Ntare Rushatsi bakamufasha gushikira ubutegetsi ku ngoma ya Burunga izoba Uburundi imaze kwiyagura ihura n'ayandi maroyome. Iki kibazo kindi cya kabiri kijanye n'abafasha gucungera igihugu c'u Burundi. Igihugu c'u Burundi umurundi wese yiga kurwana, nico gituma nabo bazungu batangaye bakita Barundi le peuple en armes. Nta murundi ataba afise icumu, nta murundi atarazi gukoresha umwambi, ariko abashobora kuja tuvuge mu ntwaramiheto z'igihugu aribo intore z'igihugu baca mu itorero twita kandi mu Burundi urutorere koresha ry'amajambo abiri, ni naco gituma twebwe twashimye kwita site yacu itorero Burundi, twibutsa ingene aho hambere abana biga kurwana babigisha kuva muhira, habari bafise abaparrain babigisha l'art de se battre, ari imyereka, ari kurasa, ari gutera icumu, kumenya ingene ushobora kugema n'ibindi. Abo rero haraba selection kuko hari abantu bagenda batumwe n'abatware bagende kubaronderera abo babona bari plus valeureux k'abandi, bakagira selection bagaja rero gukomeza kwiga mu itorero ry'umutware, abari meilleur bakaja mu itorero ry'umuganwa, les meilleurs bakagenda rero mu itorero ry'ibwami baba intore z'umwami. Uko niko novuga intwaramiheto zabaforme, ariko hageze ingwano abo nibo baje imbere, nibo barya biyereka igihugu, biyereka bashiramwo bravoure mu bandi, kuko bavyize bari l'élite de l'armée y'u Burundi, bava rero muri iyo succession de formation, baba bafise abashefu babo. Aho la spécificité nuko umuganwa yari afise intore ziwe, umutware yari afise intore ziwe. Hageze rero yuko igihugu gitewe nk'abo batera ba Rumariza n'abandi, abo bose rero barabamubirize bakagenda. Nivyo byatangaje n'abazungu baje ko n'amavubi yabateye nyene, ntibatinya amasasi, ntibatinya iki. Nizo ntore rero z'igihugu uko zabaforme. Les Nilotiques et les Bantous, iki coba kirekire mugabo navuze ni bimwe biva muri les Nilotiques, les Hamites, les Bantous, ni total deformation byazanywe n'abo bazungu bari muri les races, berekana yuko hari amarasi atatu, abo babaye abirabure barahanywe kuri Ham, les Hamites n'ibyakurikiye, ariko tugiye kubikurikirana neza tugasanga yuko koko ari amafuti. N'ubu nta mu scientifique w'umuhistorien yiyemera agishobora kuvuga ibi by'abahamite n'ababantu, kuko sibyo namba. Gushira hamwe les Bantu nibijanye n'ururimi. Ururimi rero umuntu yeba yemera ibyo bya Hamite na Bantu, no mubaza utubazo tubiri gusa.
les bantu mu bisanzwe byavuye ku bantu bavuga ururimi indimi zishaka gusa. Hari amafamiye atatu y'indimi muri Afrika. Hari les Cushites, les Soudaniques et les Bantu. Rero les Bantu caractéristique nuko kuvuga umuntu l'homme bakoresha ijambo rimwe du canke tu, watu, batu, abantu. Niyo caractéristique ibashira hamwe, nta yindi. Nta makarakterisitike y'uburebure, y'ubugufi, y'iki. Ibyo n'ibindi byaje mu nyuma atari navyo, ariko c'était à partir de la linguistique tout simplement. Ku bijanye na les Hamites nabo ntibyari bivuye, Hamite nilotique ntibyari bavuye kuri histoire ya Ham. Yari umuzungu, Imana iramuvuma. Ibyo biri muri Bibiliya, abavyemera ibyo sinzi imitwe yacu sinzi uko imeze, ariko niko bimeze, niko bavyanditse kugira ngo badushire muri ayo makategori. Abazoba bakomeza kuvyemera barakomeza bavyemere, mugabo ntawo bifise bihagaze. Hamite, niba Hamite ari uwagize abirabure, ni kubera iki batoye ko ari abatutsi gusa, abandi si abirabure? Niba Bantu ari linguistique, ni kubera iki batoye abahutu gusa? Twese ntituvuga une langue Bantu, hari urundi rurimi dufise n'ibindi byose. Sinzi ko nakwishuye ibyo washaka kunyishu. Murakoze. Ego cyane. Mwanyumvise? Ego twakumvise Dr. Murakoze cyane. N'umwanya ndabona wadusize, reka kumbure ndabashimire, nizere ko ku munsi wa mbere nk'aya mango kuva igihe cy'isaha 2 tuzosubira, kandi kino kiganiro tuzoba dufise iyindi sujet, kumbure kuwoba afise proposition ya sujet ashaka ko tugaruka ko kuri kahise muri kino kiganiro, akavaziko yo twandikira kuri ndizeye 87 @remesha_net. Ndashimiye Dr. Alphonse Rugambarara yadufashije muri kino kiganiro. Ndashimiye mwese mwadukurikiranye, mugira ibihe byiza, ndabikibanuye naho ubutaha.